horana ubumwe n'abagabo nitekane Burundi usangwe n'ugweze usangwe n'amahoro meza mwese nk'abarundi ndabipfurije gusangwa n'amahoro meza aho muri uko muri kose mu byo muri mu byose mu bibaraje inshinga mu bintu byose mwumva bibaremereye ndabasabira ku Mana ubwo buremere buhave kandi n'uburemere twese dusangiye nk'abarundi aribwo CNDD FDD ituremereye ituma igitoro kizimba ubuzima buzimba kera warumva ngo inzu ngo bayikodesha 60,000 francs ubu kumva ngo inzu bariko bayikodesha miliyoni ndabipfurije nk'abarundi uno mwaka ntuzuhere CNDD FDD itagiye itatuvuyeko muti rero uno munsi tuza kuyaga iki habaye ibintu byinshi cyane gose uno munsi hamaze imisi haba ibintu byinshi je vous avais prévenu ko ibintu muri sous-région biriko birahinduka ko no mu gihugu ibintu biriko birahinduka kandi bizohinduka vuba sinariko ndabaha icizere ca feke nk'umupasteri simvuze ko abapasteri batanga ivyizere vya feke ariko kenshi urashobora kubona umupasteri amaze 10 ans avuga ngo Imana irakwibutse ngo wa mugabura muronse ukabona mukobwa yakwije 40 nta mugabo araronka canke 50 ziko zirinjira ndiko ndababwiza ukuri iyi myaka 10 igira ishike Nkurunziza yarirukanye abana b'igihugu avuga ngo ni mu ndungikire abo ba insurgé abo bagize coup d'état ngo ndabashaka ngo mutezwa kubampa ngo ifoko ndabafunga bagira batahe never umaze imisi ubasaba ko bataha baraje kandi ntibazoza nk'intama ucukerera canke ucufunga oya baraje muhangane vraiment aho mwaka basabiye baraje rero harabaye rafle haheze 4 jours bariko bafata abantu bavuga ikinyarwanda b'abakongomani abo twita abanyamurenge communément hama bafata n'abanyarwanda en soi babafunga hari umuntu yagize ama enquête cyane kuri bo Jean ni bangahe bafunzwe bangana gute babafungiye iki igitigiri etusa uwo muntu yitwa Joe Philibert Karangwa afise radio araza niwe directeur wa radio yitwa Peace FM araza kutubwira ama enquête yagize nico yabikuyemo hama uno munsi habaye ibihuha byinshi aho hariho umudamu wo muri Reuters yahora akora muri RFI mwese muzi yitwa Sonia Roland yigeze kwandika ati igisirikare c'u Burundi kiravuye muri Kongo ati jena biyaze n'abakolonere bangahe ati hari abantu benshi bahambaye babimbwiye tusa hama mukanya gaheze rebondissement Gaspard Baratuza ati twe ntiturahava bishoboka ko abo bakolonere bo bababwiye Sonia Horo ati Burundi buratashe kubera babona wa mu general atashe ndabibutse kujya mu general batazira muzinga yatashe wenyene novuga gute we na escorte ziwe ariko abasirikare b'igihugu cacu yabasize muri Kongo arabatuko est-ce que iyi annonce Baratuza yajeje kugira ni annonce yo kuvuga ati mwabasirikare mwe b'abarundi muri Kongo ntimugire ubwoba ntitwabataye canke ntitwahavuye mugume mwicwa yivo tugume tujya amahera par tête de militaire hariya d'autant plus que batigera badeclara numwe yapfuye donc wadeclaye abantu 15,000 ugumuronka amahera abantu 15,000 ko nyene sans compter donc ntiyigera avuga ati naka yarapfuye donc ivyo nivyo tuza kuyaga ko uno musi hama ndabashimiye ko mwese muri ngaha ndabona vraiment abafidèle Abuzu bwa Nyaburunga Krista Simoni Yananiye Desos Gigi Colonel M Eric Bikorimana s'il vous plaît hari witwa s'il vous plaît hariho Bizimana bwa Nyaburunga wa kabiri en plus OK Tinta Leo Majoro Parfait Citoyen L Nganyira Yakaremye umuhungu Donite Ibrunel Jeanne Time Wiltel bref mwese je peux pas vous citer mwese ndabahaye ikaze cyane Wilson wogira ico ushikirije umwanya ndiko ndarondera umutumire wacu ndamwandikire ndamutelefone ndamubwira ko twatanguye merci beaucoup
urakoze cyane Ray. Ah, nanje numva novuga yuko reka twicare tuganire mutumire wawe twumve ibyo tuyagirwa. Jewe nk'umurundi akunda Uburundi ntifuza kubona amaraso aseseka. Ico novuga nohanura nuko yaba leta y'u Burundi yaba abahisemo gufata ibigwanisho bashobora kurondera ingene bagira aho bahurira hagati kugira ngo amaraso ntaseseke, kuko yaba ku mpande ya leta abapfa n'abana b'igihugu, yaba ku mpande z'abagwanya leta naho nyene abapfa n'abana b'igihugu. Kandi ikintu kibabaza misi yose, abatanguza intambara bo ntaco baba, abitwa ko bari hejuru abategetsi bo ntaco baba, abana babo ntaco baba, imiryango yabo ntaco iba, ariko ugasanga ugwaruka abajene bakiri bato nibo bahasiga ubuzima, nibo bapfa, imiryango yabo igasigara yifumbereje. Ugasanga turi mu bihugu abakene bavyarira gupfa canke bavyarira abatunzi, abana baza kugwa mu nyungu zabo. Rero n'ukuri bishoboka nibaza ko ibiganiro nico kintu ca mbere, abantu ibintu badahurizako birashoboka, hama hakabaho n'umuco wo kudemisiona mu gihe umuntu abona ko ivyo ariko arakora atabishoboye. Mu bihugu biteye imbere iyo umuntu ariko arakora ibintu akabona ko atabishoboye, arahitamwo gutanga imihoho akavuga ati reka mbise ababishoboye canke mbise abandi nabo bagerageze, kuko jewe ivyo nari naje nizeye gukora vyananiye, hama bagatanga imihoho. Rero n'iwacu harakwiye kubaho umuco canke umugenzo wo gutanga imihoho mu gihe ubona udashoboye, kuko gutanga imihoho si ubugwari, si kunanirwa, si ikintu kimaramaje, ahubwo gutanga imihoho bigaragara umuntu w'intwari, umuntu ahisemwo ko hakugira ngo ibintu bibandanye vyononekara akavuga ati reka ntange imihoho. Nukuri aho je niho mpagaze, kuko sino abana bariko barapfa, abana bazopfa muri izi ntambara bose n'abantu bo hasi cane, n'abantu bo hasi, n'abantu ugiye kuraba badashobora kuba banazi n'ukungene ivyo bintu vyatanguye, ariko kubera ko umuntu ashobora kuvuga ati survie yanje ndabona ibangamiwe, agahaguruka agafata inkoho akaja kugwana, kandi hariho uburyo bw'uko ivyo bintu bishobora kuba vyagize. Sawa, nanje ndakurikirana numva. Ego, merci gose ko wanyihanganiye. Na telefonye Joe Philbert ntiyitavye, ariko ndamubonye muri space, ndamurungikiye micro. Joe Philbert, klika en bas à gauche hama ushobore kwitaba plutôt pardon, ushobore kuduga hama tuvugane. Ndakubaze Wilson, umwanya Joe Philbert aduga, wewe izi rafle zariko ziraba warazumvise? Je vyansereye nka cagihe abanazi, Allemagne nazi ifata abajwife bakabafunga bakabatwara mu camp de concentration. Wewe wavyakiriye gute ibi bintu bariko barafata abantu ngo bariko barondera amazuru agororotse bakaca babapakira mu makamyo nkuko twabibona ku mafoto bariko bararungika? Ego, Joe Philbert, ndabumva neza. Nibaze ko atari problème ya connexion yaho muri. Ahubwo sinari numvishije ntabwo vyari vyagora bose, si yagize umwanya umwe uzonurutse, undi mwanya ukabona birahinduye bigiye ahandi hantu, ndaza kurabangabanye ibirimwo. Sinari numvise, rero nibaza ko wampaye ikaze ngira. Ego, nari ndaguhaye ikaze ndakubwira nti d'abord merci kuba warabaye umuhizi ukavuga uti bariko baranreva abantu, bariko baranreva abanyamahanga. Kenshi iki gikorwa twari twagihebeye Pacifique arabikora kandi akabikora neza n'umutima mwiza cane. Fokode ikora igikorwa gihambaye, na Kingi barakora bagatabaza.
wewe waje wongeramwo n'izindi nguvu baba bantu batabaza bagerageza ko igihugu kitogwa mu manga twese turaho turaba dutinya twibwira tuti oh no kubahuka kuvuga orara vyohava bigenda uku en tout cas jewe ndagushimiye kuko warabaye très actif muri iyi minsi ine iheze wotubwira ukuntu vyatanguye ivyo bintu vyo konreva abo banyamurenge abanyarwanda ukatubwira paido nido complètement peut-être abantu baraza kuvuga bapoza ama question mais utubwire ibyabaye ni bangahe babaye enlevé kubera iki aribo babaye ciblé directement babatoye babatwara he vyagenda gute merci karibu cyane ego murakoze nibaza ko unyumva neza ari hamwe ubaye niwaza niwumva utanyumva uraheze umusinyare kuko nakubwiye ko device yanje ego mbo nagira ndagushimire ku butumire ndagushimira nawe kukigora ukora kugira ngo abarundi bamenye ibiko biraba mu Burundi bireke kuba ibihuha canke bareke guke nawe ugira uruhare rudasanzwe wari kurora ngo ababitanguye ba Pacifique Umurundi n'abandi benshi mu by'ukuri ibibazo mu Burundi bakeneye abantu benshi bashobora guhaguruka bagahagurukira rimwe kwaze baratabaza ingorane nkeya wovuga ngo abantu 10, 15, 20 bo bikora bonyene ngo babishobore dufise intara nyinshi dufise amazo hose habera ibibazo habera ingorane zitanye umuntu kamakahanye rero abasanzwe babica nke abona bashobora bose bakwiye guhaguruka kugira ngo baze baracanke barasemerera agenda neza mwatanguye ntahari mugabo ku batanzi nitwa Jo Philbert mumenyesha makuru nkora muri eme ijwi guharuka amanira yama igaruka cane ku bijanye no gwaruka na Afrika y'ubuseruko ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano kuko abakiri bato benshi usanga amahoro batazi icarico ku matwi gusa aho nkavuga nk'abavutse mu myaka ya nyuma ya za 90 eka barutse mu myaka umwana yari afite imyaka kanze ubu unye murumva ko 25 onye hari byinshi atazi mugabo hamwe na Radio Peace FM rejo ry'ugaruka twatwaye intumbero yo kugira ngo tuze tuributsa generation par generation amate n'ivyagiye bira mu Burundi kuko abayavuga ukwabo kandi ugasanga abayavuga sero muti rero ibijanye n'amalevement ma dispersion y'aba bene wacu b'impunzi mu Burundi muti vyatanguye gute bihera hehe ubwa mbere na mbere hatanguye haba kuyora ku nguvu n'ibintu byabaje abantu benshi ico gihe ku bantu 200 bari bafatiwe mu Gatumba hariho zize abantu 200 bakuwe mu Gatumba barafatwa batwagwa buzuye imiduga ibimwe n'undi muduga moto yo wa pick up muri abo babageza muri bakora kuri brigade ya Gatumba kuri brigade baca bakuramwo bamwe aho onyo ushoboye kuvuga ikirundi waburokotse bashoboye kuvuga ikirundi babarekuriye ngaho kuri brigade yo mu Gatumba mugabo barakwereka nk'inkokora itagute urabi abakongomani benshi baca bakubwira ngo ni konongo ngo iyo ni konongo baba ngo ni konongo aho onye wewe wabugiye
hama uvuze ngo inkokora nawe ni ukuvuga barondera cane cane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Hari abo babonye mu Gatumba muri ivyo bico nokwita muri mbere, abandi baca barabandanyana ico gihe batwara muri BCR nabiri, ariko mu vy'ukuri abo nokwita abanyekongo hanze bo bose n'abanyekongo mugabo abanyekongo b'abanyamurenge n'abatari abanyamurenge. Abari abanyamurenge nibo bari bigwijemwo benshi babakura ngaho onye muri zone muri brigade yo mu Gatumba baca batwara muri BCR. Bageze muri BCR rero naho nyene kwari kuroba Kongo kufise uraza abarundi turabahinga kubiraba, umuntu araba gusa akaraba ukure hano kumeze acamenya agusho nyine. Rero baciye babatandukanya, bamwe baca bapereza abandi babagumana ngaho onye muri BCR bahavuye bama no mwiperereza. Hari abandi bashika kuri 16 nabo batazi iyo baciye nyuma harafatwa mu gisagara ca Bujumbura kwabo amazone ya Cibitoke nanga gace muri quartier 5 mbere n'igice gitoya ca bagiye barayora abanyamurenge bakaza batanguye kuba abaza imbonera kure zivuye mu Kamenge twarazitohoje bamwe turayafise. Imbonera kure zivuye nibo baje kwandikwa mugabo batungirwa gatoke n'imbonera kure zisanzwe ziba muri ayo makartier mpejeje kuduha. Abo bose barabandika hama bakitwa umuryango. Murabizi ko ari PFDD yatanguje gutanga ivyo bitangwa amakuru muri muryango. Hama rero utayifise canke uwuyifise mugaba avuga ururimi rw'Ikirundi yabagiye. Abo bafatiwe ngaho oyi kumutakura no mu Cibitoke nayo makartier 1, 5 na 3 mu Ngagara. Abo ntawe uzi ico bikoze jour suivant barase guciriyemwo ushobora gukorera kuko nitwo turakumva neza y'abantu baba bamacu bafashwe bapakirwa amakamyo babanza gutaha bakenya n'inkumi mu gijira barareka hagumamwo abagabo bapakira bamwe berekeza kuri ETS Kamenge, abandi baburiza babwira ko bari burare babapaka bakaja kugwanira abo ngo kuko ari abo mu bwoko bw'abatutsi ari bene wabo na M23 ko ari bo imbere. Abo onye aburi tigiri batigeze batese Kamenge baciye batwagwa hamenyekana mugabo bagenda bicaye ko bababwira ko guhangana na wabo bari kuri ETS Kamenge na murazi ko bage bakabajya mu gisari benshi cane gose. Oui, Jean Philbert, amajwi yawe yumvikana nabi cane, urabukura ama écouteurs surtout nimba uri gukoresha Bluetooth kugira dushobore kukumva neza. Sinzi ko munyumva. Jean Philbert. Ah là là. Okay, reka duhe ikaze Innocent Muhozi, karibu cane.
Oui, mwiriwe 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 mwiriwe. mwiriwe n'abari ngaha bose mwiriwe. Ndabona ijwi rya Joe Philbert ritariko ridushikira neza. Mugabo numvise ko yatubwiye ati bafashe abantu bakababwira ati wewe vuga uvuze inkokora muri rya gisanye kinyamurenge bavuga inkokora ati baca bagufunga ati ofete bakurikiza accent y'umuntu bagakurikiza ukuntu umuntu asa voilà donc Innocent Muhozi nk'umuntu yabonye ibintu byinshi ku isi abantu benshi ibyo batazi nuko igihe haba genocide y'u Rwanda y'abatutsi yabereye mu Rwanda ariho mwari muri ibi bintu by'aya marafle mwe mubibona gute? Bon, disons que aho jenoside yaba mu Rwanda siho nari, c'est compliqué. Naragiyeyo muri 92 taraba, ndaja kugira interview n'umu officier w'inkotanyi bari muri Goma ico gihe, c'était le groupe d'observateurs militaires bari muri dans un hôtel. Clandestinement nta warazi yo nagiye, hanyuma après ngarutse ngwa muri lieu de rassemblement y'interahamwe kuko niho nagiye gutegera bus mfise iyo sakoshi irimo iyo interview, sinari nzi ko ndahava. Ndavayo ndagenda hanyuma muri 94 effectivement pendant le génocide avec quelques amis twaragiye mu Rwanda tuja kuramutsa des amis à nous duciye muri za Kirundo et puis mu tugaruka tuzananye Kigali, mugabo twari tuzi ko bitarahera, twaciye hagati ya deux fronts tutabizi. Donc effectivement génocide yari kirimo, mugabo ntiyatanguye ari yo ndi ariko ga president nashaka gutanga. Ico gihe twarakurikira cyane ibyo byariko birabera hariya, bien évidemment pour plusieurs raisons personnelles, familiales et autres. Ico byerekana en fait ukompaye n'ibyo kandi ugiye kuraba n'iby'Uburaya muri jenoside bahiga abajuif, uko habaye amakrize mwe nayo cya kintu bita délit de faciès gica kivyuka, ya matwi manini y'umujuif yatumye ahigwa ubongo cyangwa rya zuru ryiwe. Abatutsi mu Rwanda bo byari byoroshe, byari kuri karangamuntu. Ibi rero bitanguye kuza mu Burundi nabyo byo guhiga abantu ngo bafise accent kuvuga ngo umuntu cyangwa isura purement simplement, uyavuga umuntu nuko babonye ko isura atari y'umututsi cyangwa bashaka kuraba ko ari umurundi cyangwa atari umurundi, kuko niyo basanze ari umunyarwanda nico kimwe. Abanyarwanda bavuga umuntu uko abarundi bavuga umuntu, si ukuvuga ngo carukira. Ni periode mbi cyane bashobora kutumara n'abantu tutagize mobilisation générale yo kushira pression ku bayoboye Burundi. Kubera iki turiko turinjira muri periode afite intambara twayinjiyemo, ntayo twarondeye, nta niyo twateye, ndiko ndavuga abarundi bari bashaka kubaho nk'abarundi. Ariko aho bigeze ubu kubera iyo ntambara Evariste yagiyemo muri Congo yamuhinze none ubu ariko aricura ko yashitse mu Burundi, atangiye kwicura ba infiltre. Muribuka ko muri 90 deja FPR gitera ubwa mbere hari abantu muzi baje gupfa bakubiswe nabi cyane ba Matata Christophe yarafashwe, yari muri bamwe bafungirwa muri stade, barakubiswe biteye ubwoba, yahise kwasiga ubuzima Matata, n'abitwa ba Rontunga babita ibyitso. Iyo concept y'icyitso rero ni concept extrêmement néfaste, les infiltrés. Hari amaudio mwamwe sinzi ko muyibuka, muri ayo maudio bavuga ngo nurya yigira umusazi ngo si umusazi muraraba nabi, ngo barya bamanzi muraraba neza etc. N'ama situation mabi cyane, abantu batwarwa bakagirirwa nabi cyane sur base de faciès. Abantu barakweza intambara bariko bicura ngo bamaze kubinjirana. Ni muri ya theory bavuga ngo en fait ngo M23 iza kwajisa yamaze gushika ngo imaze iminsi iri ngaho, rero bariko barahiga bo bita ko bashobora kuba barabinjiranye. Et c'est extrêmement dangereux, ça devient une question de délit de faciès. Délit de faciès nayo urumva nyine ntubonye wihitana en définitive, uretse abasa n'abana, abasa n'abatutsi, abasa n'abanyamurenge, abasa
n'abakongomani wovuga igiswahili n'umukongomani baca bavuga ati niwe n'umwinfiltre ko baramaze kubona ko atari abatutsi gusa. Ni ibihe bigoye cyane dukwiye guhagurukira twese kuko buryo ubutegetsi burashobora gutemba. Mugabo uri umutegetsi naho ubutegetsi bwawe ubuyobozi bwawe butemba, urashobora kuguma uri umuntu mu gihugu mugabo ugakora ibintu biraho, umenye kuri kurimbira icobo, ugatangura guhiga abantu sur base de faits, ugatangura kurimbura abantu ngo nuko ari ubwoko bunaka cyangwa basa nabanaka, umenye ko nawe icobo uri kuracimba utazopfa warasuye kuronka amahoro. Urashobora kubaho mu gihugu ubwo buyobozi bw'igihugu wabo buvuyeko, mugabo ugakora ibara, iryo bara rizotuma udasubira gupfa wararonse amahoro nawe. Nibaza ko ari ngombwa tuhaguruke vuba bishoboka twese, tugerageze gusensibiliza abagishobora kubasensibilize ko barimo nabo muri abo batwaye igihugu, bategere neza ko gutakaza la responsabilité du pays utabuvuye mu bantu, ushobora kuguma ubaho nawe uvuyeho nabi, kuko ndi batangura kwica abantu aho nyine c'est le moyen le plus sûr d'accélérer la chute de toutes les façons. Bakabikora birabakora nta gisivya, bagatangura kwica abantu uko bariko barabayora tutarazi ico baja kubakoresha, tugasanga ejo abantu bariko baricwa bariko barabatorture, baza bariko baraccélérer chute yabo nabo. Ico kintu ni ngombwa bacumve. Ministre de l'Intérieur namye mbona avuga ko asigura yuko abayirigiriye dans tous les pays babaraba bakaraba ko ari régulier ou utari régulier bakamusubiza kuri frontière. Vous imaginez bien évidemment umunyamurenga afashwe agashika kuri frontière ya Gatumba, donc agashikirizwa wazalendo. Qu'est-ce qui lui arrive? Nivyo vyivyo. Umunyarwanda bamutanze kuri frontière nta kibazo, umutanzania mutanze kuri frontière nta kibazo, mais imaginez umunyamurenge atanzwe kuri frontière yonyene isigaye y'u Burundi na Congo ni Gatumba, hari bande, hari abazalendo, hari FARDC. Muri imagine urupfapfa. Donc ibintu ni urgent ko tuvyimplika ko twese kugira turabe Ega umu irrégulier muri regime ya Neva yaba CNDD-FDD, umu irrégulier aba irrégulier yabaye umunyamurenge na accent yiwe canke umunyarwanda, ko mbona abakongomani ari benshi bwoko bwinshi, bobo kuki bahisemwo uyo mu irrégulier acaba umuntu abasa nk'umututsi. Hari ikintu bicura uko babivuga c'est certainement pas uko babikora. Uko bavuga yuko utangura kuba régulier yo guse carte CPGR hari iminsi mara, iyo minsi ya CPGR yabonye aba yaheze ucuba irrégulier naho harenga ku munsi umwe bashobora kujana à la frontière. Niba uri muri East African Community naho nyine hari iminsi autorisation de séjour imara iheze bakujana à la frontière. Théoriquement c'est cela, mais est-ce que ibyo bakora cyangwa barabari faciès bakumva les accents nkuko babivuga nyine? Twese turazi ko icyo barondera sabo bayiréguriye bitwa ko ari aba document n'abantu n'amasura barondera aho rero niho bigiye kugorana. Dukwiye kubikora ibishoboka byose tukabikurikirana. Tushimire Joe Philbert ndabona ko amaze imisi abikora afite d'autres sources. C'est extrêmement important de documenter ces choses-là et de crier assez tôt, assez vite, assez fort kugira bumve ko bafashe inzira atariyo naho basanzwe bayifata babizi, ariko nta kibuza ko kwibutsa nabyo bigira ico bimara. Ego si kugira ngo uko arabaye régulier bariko baricura ba infiltration nta kindi. Okay, donc twavuga yuko leta ya Neva yicura ko umunyamurenge agira yitere canke ko umunyarwanda agira yitere a partir ya Gatumba. Donc ni kwa kuvanga ibintu kwabo. Urabona bagiye muri Congo bagiye gukora icyo fete, bagiye muri Congo bagiye kurwanya u Rwanda, ifupa guca hirya no hino, bafatanyije na Tshisekedi bitwa ko kugira ngo barwanye u Rwanda barwanya kubera iki? Ubutegetsi bwo mu Rwanda rwatumye badakora ibyo bifuza gukora mu Burundi, s'il faut le dire de manière claire. Habonetse occasion rero bibaza ko ubwo butegetsi bashobora gufatanya n'andi maforce, aba sud-africains, aba mercenaires, aba toute la masse ya FTLR, toute la masse yama milice hari hariya bise wazalendo, c'est du blanchiment de nom en définitive, kuko babahaye izina riri neutre alors que twese tuzi abari bo abo bantu bari kumwe nabo. Babonye izo force zose bakabona ibirwanisho byagoze, biyumviriye ati cette fois-ci on va y arriver. Babijamo bagenda biruka en plus y'amahera babemereye, amahera ashobora kuba aronkamo.
baragenda jusqu'au bout, baragenda baritanga jusqu'au bout, kuko umaze kurungika 10 000 12 000 et plus militaires dans un pays, en fait igihugu cyose kiba cagiye, igisirikare cagiye mu ntambara. Iyo ntambara bagiyemwo bo ntibabona M23, babona u Rwanda, bazi ko bagiye kurwanya u Rwanda, baranagenda kuri frontiere y'u Rwanda, parce que umaze kuja za Goma wagiye muri frontiere y'u Rwanda. Ubu rero bageze aho bakoma induru ngo karabaye, ngo u Rwanda ruraje kubatera kubera iki? Kubera bimwe bariko baragira, bimwe bari bafise mu mutwe, babonye bibagarutseko, bose barirukanywe de la frontière, mais bariruka, ils se retrouvent maintenant avec une frontière ko M23, donc kuri bo iri ku Rwanda, d'où la panique barimwo, batangiye kuza bararondera harya avuga hose ngo la guerre va être régionale, la guerre va être régionale hehe irenze uko isanzwe imeze déjà, elle l'est déjà, mais simplement peut-être qu'il est en train de dire turamara abantu. Bon, nicyo dukwiye guhagurukira twese, ibyo bintu ntibibe n'ayandi ho. Intention yari simple, yari yo kwitwa kuvuga ati cette fois-ci u Rwanda tugira turonke ingene turwidebarasa, le système est en place, tugira turonke twidebarasa. Barabonye ko bidakunze, nabo baca baja muri mode karatubanye, ahubwo nitwe tugira duhenuke. Kibaza ko ari uko cyo kibazo bafise mu mitwe. Ok, merci. Joe Philbert, micro yasubiye gukora, mwoba mutwumva? Joe Philbert. Ok, reka mbandanye ikiyago. Ibi bintu ntuze baratuza hejeje kuvuga ati oya ntitugira tuve muri Congo, hama Sonia Hole akaba yavuze ati abarundi baravuyeyo, ati ndafise amasource yo muri leta majoro yabimbwiye, hama tukumva ngo wa mu general yahora atwara abarundi muri Congo ngo yatashe. Mwe mu vyinterpreta gute iyi debandade igisoda c'u Burundi kirimwo kubagumizayo muri Congo ku nguvu bariko bagira isuguti n'igitumbura kimwe ku munsi, bamaze amezi indwi batarahembwa, abasirikare b'igihugu bamaze amezi indwi batarahembwa, babaha igitumbura n'igisuguti, kubabwira ngo turiko turabagumizayo. Mwumva umengana urukundo rwinshi rwa cane bakunda Tshisekedi, ni kumentena ordre muri Congo, ni kwihagarara ko bidafise isano. Mwe mwovyinterpreta gute? La question est posée à Innocent Muhozi, hama Joe Philbert, si jamais micro yanyu ikora muze kunsinyara. Merci beaucoup. Ego nibaza ko mu nyungu. Okay. Ego ubu turakumva neza cane. Nikarishire kuri ico ndamureka Joe Philbert ko yumvikana ubu. Ego. Nibashake bagaburirwe normalement, nibashake bahembwe, bakora iki muri Congo? Atari gushaka kugira extension ya problème z'amoko, atari gushaka kuba bajanye na ideologie kwibaza ngo bagiye kurwanya ubwoko. Ntaco bariko barakora muri Congo kizima. Kuvuga ko bagiye kuvayo canke batavayo bizova kuko ubuneshwa nta kindi, kuko nibaneshwa aho bari hose baravayo nyene. Bashobora kutabivugira hejuru ati turavuyeyo, mugabo ni les quelques rares positions bagifise za Uvira et un peu plus au sud probablement, bariko baratakaza zose, de facto baravayo, quel que soit ce que peut avoir dit, baratuza no munsi apparemment hiriwe inama muri état major, sinzi ko ari byo byo bivuyeko, ariko de facto basa n'abavuyeyo kubera par la force des choses. Wahora bayoboye nawe kubona yagiye Burundi, yahora ajayo agasubirayo Suradi, ubwo sindisi yuko gifisa hasubira aja, kuko barabona ko kabaye bashitse ku muryango w'imuhira, donc ils sont obligés de dégager par la force des choses, pas parce que babishatse, mais parce que l'équilibre de force ibapushije kuvayo. Nta rezo yindi iriho, bavayo kubera barushijwe, ntibavayo kubera bashatse kuvayo. Ahubwo iyindi question ndababaza ya nyuma, hanyuma tuce twakira Joe Philbert atwiganire izo rafle ukuntu zagenze. Neva kuva kija au pouvoir yaranse kubana neza n'u Rwanda, aguma amubwira ati jewe mumpe abo bapuciste, mumpe abo bantu bagize ama manifestation, mumpe iyo société civile ndabafunge ndabakubite. Hama tukumva ejo bundi hariho abantu bari justement aba insurgés bo muri 2015, bo bavuga bati twe tugira twitahire, tugwana tutagira dutega umutwe, Neva adufunge adufate nabi,
abantu batabaze ngo turafunzwe tuzi neza ko atazodufungura nk'uko ariko arabigirira abandi bose adakunda. Iyo done yuko abo bantu bagira batahe bavuga bati bon aho wakaturondereye turaje mwe muyakira gute? Bon, ega nta kundi biri bugende naho byo batari byo pour l'instant mbwa bizoteba bibe byo. Bizoteba bibe ko twese turashaka gutaha iwacu. Ntitwahanse mu kuhava. Twahunze urupfu. Twahunze kugirirwa nabi. Turashaka gutaha iwacu, turashaka kubona iwacu hafise iteka, turashaka kubona iwacu ari ahantu heza haba abantu bafise umwidegemvyo babanye neza, atakuvuga ngo urya ni naka, urya ni naka, oya turi abantu twese iwacu dufise les mêmes droits, twubaha igihugu cacu, dufise des responsabilités publiques ou privées ou simplement individuelles canke nishake mbe irresponsable bwa bundi wacu atawuza kumponyurako canke waze kufata mu izosi ahashakiye. Turashaka gutaha iwacu. Tubonye rero abayobozi b'iwacu badashaka ko dutaha iwacu ngo tubeho abantu, tukanabona n'abari bahonyowe kw'izosi constamment. Ukoresha inzira zose ushoboye, uravuga uko ushoboye ukavuga bitagishoboka kuvuga ukaraba ico ukora. Ejo rero hageze abasubira bakavuga ati hari n'abandi bagerageje avant babikora kutariko probablement, ariko byo ni inévitable. Batemeye vuba bishoboka ngo bavuga ati turafise ikibazo mu Burundi reka tuganire na bene wacu, bizoherera mu ntambara et ils n'y pourront rien. Ntayo bazobuza kubarwanya ngo nuko bakomye induru, ngo nuko bavuze ngo harabagera regional, ngo nuko batabaje amakungu, ntawe bizobuza gutaha iwabo. None basi ibi yamashaka ko abo bantu bataha avuga ati mumpe banaka na banaka na banaka ni bataha iwabo, n'urukundo nugukumbura abantu. Ubuhoho botaha baje ukundi kuntu yocarira aho yakabasabiye canke yovuga ati karibu basi nta kundi tubigenze gute? N'urukundo rw'imfyisi ku ntama. Urukundo rw'imfyisi ku ntama ikundi intama ije ngo uyirye nayo ahandi hoho uje wirwanako, urumva nta kundi azoba agifise akora. Uravyemezwa, ntuvyemera uravyemezwa. L'important no kugira capacité yuko tuvuga tuti ubikunda utabikunda turaje iwacu. Niba ufise umutwe ukora tuganire hakiri kare, udafise umutwe ukora uzokwemera kuganira ari trop tard. Abacisekedi biriko biramubako, yemera kuganira hakiri kare. Za Goma ngira ntizari gufatwa, za Bukavu ntizari gufatwa, za Kamanyola ntizari gufatwa iyo yemera vuba kuganira. Uguteba kwemera kuganira kuri un processus irréversible de libération y'abantu, niko uza kuvyemera cyangwa utanavyemera wamaze gutakaza byose. Niyo abacumba ari bagihanurwa, c'était le moment yo kuvuga ati tuganire vuba vuba dusubize ibintu mu buryo, bitagenze uko nta kundi bizogenda uko biteza kugenda. Okay, en tout cas ico mbona coco Tshisekedi yanse kuyaga kera agifise une armée twokwita fonctionnelle. Neva ariko umugani wanyu iyo expression ndayikunze ati ivyo vyo gusaba abo barundi ngo batahe n'urukundo imfyisi kundi ntama, abantu baca bumva ivyo ari vyo. Jo Philbert karibu mutubwire ukuntu rero ino ndwi imfyisi yamye irahiga izo ntama, twumve amaherero y'abo bantu. Ni bangahe bafashwe, ni bangahe basigaye, bo bavuga ko bahowe iki? Ego karibu cane. Kare byacitse ngeze hehe? Sha vyaguma vyikata, jewe nariko numva wari kuvuga babandi bari bafunzwe twabonye mu mavideo bafunzwe ari benshi. Ego ndumva birava bensaba gusubiramwo. So nari navuze nti jere nagumye mvuga narinzi ngo muriko muranyumva mugabo nariko mvuga nti biriko biraba muri kino gihe nakamaramaza. Kameme kubera ko mbona biriko birangora, reka mpere kubikomeye ibihambaye. Ni ikibazo kitakiri c'abarundi gusa, novuga ko kiraje n'ishinga amakungu, kuko no munsi hari abo mu mashirahamwe mpuzamakungu twamye tuvugana kuri ico kibazo nyene. Hari n'abandi dufitaniye programme ejo mu gitondo kuganira kuri iki kibazo nyene c'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bariko baratotezwa mu Burundi. Navuze nti ibi byose vyahereye mu Gatumba, aho hatwagwa abantu 200 bagatwagwa kuri brigade yo mu Gatumba.
bagakuramwo bamwe babaha ibibazo bababaza bati inkokora bayita gute, wavuga ko ari konongo, abakongomani baca bakubwira ngo iyo ni konongo, wewe baca babona ko uri umukongomani, hama abanyamurenge bavuga ngo ni inkokora, kubera ko bashaka kumva bavuga ikinyarwanda canke avuga ikinyamurenge. Hari ukuntu abanyamurenge iyo bariko baravuga ushobora kubumva, abo baca babashira ku ruhande, ariko guheza bakabapakira imiduga, bamwe babarekurira ngaho, abo banyekongo bamwe babarekuye ngaho, abandi barabatwara, baca batwara muri BCR. Ari abanyekongo barenga 200 mu miduga 2 hamwe na pick-up yindi babagejeje muri BCR. Rero hari abo barekuriyeyo, abandi baca bandanya babatwara mwiperereza hajya kuri katedrale. Bamwe muri bo bararekuwe, abandi ntibamenya ntitwamenya irengero ryabo. Abandi ngira byo mwari mwavyumvise, mwaranabibonye, abagiye barafatwa mu makartier ya Mutakura, Cibitoke, Ngagara quartier 1, quartier 3 na 5, aho bagenda bafatwa n'ugwaruka rw'imbonerakure zavuye mu Kinama no mu Kamenge. Bamwe bamwe turabafise n'amazina, bagenda babaza amakaye, udukaye tujya dukaye leta yashizeho two kwiyandikamo ngo n'amakaye y'imiryango, aho babigira ivyitwazo mugabo abandi bakagenda babarobanura umwe mpaka baratwara, gushika n'ubu we harabashika 16 tutamenye irengero ryabo, kandi bagiye bakugwa mu mazu. Byarabaye kandi mu Kanyosha no ku Musaga, abandi 2 nabo batwaye muri ubwo buryo, nabo nyene baburirwa irengero. Gusa harabagiye bararekugwa, ariko abenshi ntibarekuwe. Birateye agahinda kubona ufata abantu nk'abo. Hosama mwarabonye ko bajya batwaye muri ETS Kamenge, nabo bababa 300 babajyamitse hasi, ntaco kurya, ntaco kwifuka, nta nico kunywa. Ugasanga baje mwijoro barobanuye umwe bakavuga ngo we w'ingongo, nawe w'ingongo, nawe w'ingongo, nuriya naze, bakurizwa imodoka. Murazi ko naho abashika 16 bakuwe muri rya sale, hagakurikira nabo bari bakuye mu Kanyosha, bapakiwe imodoka bavuga ko bagiye kugwanya bene wabo babaye mu 23, ngo kuko ari bene wabo. Abo oyi ntawuzi nimba barashitse canke batarashitse. Narijya mu matoza tukiko turakora, no banshatse kurenza urugero mvuze ngo turahari abishwe. Gushika ubu bana bica, ntituzi aho babashira, ntituzi iyo babicira mugabo twebwe nta mugihe w'umunyagabo nitwonahamya ko ntawe turabona twebwe gushika ubu. Kumbure uwo yarabibonye yoheza akabisangiza abandi. Ikindi nashaka kuvuga, ngira uranyumvaga reno? Ego cane ndakumva. Wariko uvuga uti gushika ubu nta muntu uhamya ko boba barishe abo badede, ati mugabo harababuzwe irengero, mugabo ntimushobora guhamya ko baciye babica. Niho mwari mugeze. Ego, urakoze cane. Ego, muri ico gihe murazi ko n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yaraye abivuze n'interetse ko begeranya abantu abatwara mu makambi y'impunzi. Geraze benyene na ninteretse, iki kintu co gutabariza aba bantu barakimenye, hama bagerageza no kuntohoza jewe. Abantu bandonderera muhira ngo niho abavyeyi banje bari, bagenda ahantu hose
gushika ubu ntivyigeze binca intege navuze nti nzobandanya kuko ntawe ushobora guhura umuntu uko asa umuntu uko mbona ngo ntume nzoba nifatanije n'abariko barabikora mu gihe nzobibona nkinumira kandi mfise ico nshobora gukora turiko turategura icegeranyo tuzohava dushira ahabona hamwe baburiwe irengero tuko turegeranya amazina n'amafoto hari n'ivyo tutarashira ahabona kubera ko tararonkera ivyemezo mugabo mu vy'ukuri nimba ari abantu bo kuba hafi nimba ari abantu bo kuremesha n'abanyamurenge bahungiye imvura mu muvo bahuye n'akaje karamana mu ntambara yatangujwe na CNDD FDD mu ntambara yatangujwe na Evariste Ndayishimiye kuko jewe gushika ubu iciyumviro canje nkuko namanda bivuga mbona ko Uburundi aribwo bwateye Kongo Uburundi bwateye Kongo kubera ko bwivanze mu ngorane z'abantu badafise inzara y'ubutegetsi bavuga bati ni kubera iki mutwirukana mu gihugu cacu mu gihugu basokura aho twataye uruzogi iki kibazo ndanibutsa ko na Mwarimu Julius Kamparage Nyerere yarakivuze ko aho yemeza neza yuko abanyamurenge canke abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kongo ivyo onye bitakwiye gutuma babafata nk'abanyamahanga kuko hari n'igice kinini c'abatanzania benshi bavuga ikirundi bari muri Tanzania bari muri Kongo bavuga ikirundi ciza gikomeye gose muga ntiwoca uvuga ngo ni mutahe wanyu mu Burundi kandi basekuru na basekuruza ari isi yiwabo ariho bavukiye ikibazo rero nticari kuvuka ni ikibazo rero wanashima nitwa gishasha kubera ko guhera muri za 94 95 niho byasa nk'ibikaze cane mugabo imbere yaho abanyekongo bari basanzwe bahabaye baharangurira ibikorwa vyabo mbere bafise n'umutekano n'ahatari jana kwijana mugabo hariho umwanya yanyagiye ati abanyamurenge bariko barafatwa mu bantu basanzwe bafise impapuro kuva kera ngo d'ailleurs na benshi muri bo ngo n'abantu bafise impapuro z'ikirefugiye mu Burundi donc ngo bari en règle c'est pas une question yo gufata abantu bari mu makosa kwa oya urumva bo ico bakeneye waba ufise ibipapuro waba utabifise yaba waje kirimi hari ngira urabizi ko burya amajambo y'ikinyarwanda amwe ahakwa gusa bitse uraha uzubona abantu bakavuga bati Rwanda uri mu Burundi wabongo ni aha kuri bo kandi kitababari abanya iyo twawe rero si ukuvuga ngo n'abafise impapuro n'abatazifise uyu munsi abariko barafati uyu munsi ntitwo turakumva Jo Philbert mbonye aciye ava no muri space je pense ko yagize peut-être problème ya telefone canke ya réseau reka twakire Jérôme Kazabukeye directeur wa Izuba karibu ngira ngo wihenze ni Itara Burundi ego pardon Itara Burundi karibu cane urakoze cyane jewe nari sinabakurikiranye kuva mu ntango ariko nari ngomba shikirize ku vyerekeye akababaro k'abasoda bagenda muri Kongo mu makuru dufise umusoda wo mu Burundi mutoya umushahara ageze ko ntushika 200 ku kwezi n'ibihumbi 190 n'ayandi hamwe yofata yuko idolari rimwe riri ku mafaranga 8,000 usanga ukwezi kose ahembwa amadolari 25 amadolari 25 ari umuntu afise umuryango uri nk'Ibujumbura cyangwa kaburi Gitega ahantu hose wowe uri mu Burundi akayakorera ukwezi kose hama ukabuzi yuko
magaze militaire zikihaba. Ngira ngo kuri Bagaza harigeze kuba hariho igihe abasoda bahora bafise amasoko yabo baguriramwo ivyo kurya biri ku biciro bitoya. Uno munsi bikaba bidashoboka ko ayo mamagaze militaire haba, kandi ico gihe mwibuka ko baba mu makambi nubwo bahembwa make leta yarabagaburira, ariko ubu umwana atagira ibirato ngira ku ishuri usanga ari umwana w'umusota, umwana yambaye nabi, umwana agwaye imvunja usanga ari umwana w'umusota, umwana ativuza neza usanga ari umwana w'umusota, hamwe usanga hako ukuja mu kazi k'igisoda uca usanga wowe buri umenga wikorera imizigo, kuko uwikorera imizigo yarashobora kuronka n'ibihumbi nka 10 ku munsi, agashobora kuba yoronka n'ivyo bihumbi 300 akaruta umusoda w'i Burundi. Ikibabaje rero nuko n'abamaze kuja kugwanira inyungu z'umuntu, novuga ngo nakagwi k'abantu Petero bambe Evariste Ndayishimiye n'akandi kagwi no bivuga ko ari inyungu zabo, kuko nifashishije inyandiko nasomye ku rubuga rwa CIA baravuga yuko mu Burundi exporta 32% ba exporter Dubai, hakaba n'ivyo exporta mu Bushinwa no mu Budagi, ivyo hakaba harimwo inzahabu na terehar n'itabi, ukumva yuko ivyo bintu ababirimwo ari abo nyene. Uriko uraraba rero kuja kugwanira umuntu canke akagwi k'abantu hama agaheza agahembwa amafaranga adashika n'ayo umuntu ashobora gukorera ku munsi ari mu gihugu giteye imbere, birababaje cane. Akababaro rero kariho nuko ikindi kiriko kiravugwa mu biharuro bavuga mu gisoda c'u Burundi, Akoro Darusha yaravuga yuko bategerezwa kuba 50% abatutsi 50% abahutu, ariko aba ex-FAB bose babafata nk'abatutsi, naho yoba ari umuhutu bakamandika ko ari umututsi, uwinjiye biba biboneka yuko afise agasura gasa n'abatutsi bandika ko ari umututsi. Mu biharuro rero ugasanga ni 30 n'ibindi, no hafi 40% abatutsi, hama n'abahutu 60 barenga kwijana. Bari baharuye rero abagenda muri Kongo bagaca basanga hafi 80% y'abatutsi abitwa abatutsi, ko nababwiye ko ari abiyitirira atari bo bose baca babanukira muri Kongo bavuga bati ko haje ko bo babashira mu mutwe ko bariko bagwana n'u Rwanda, reka abanyarwanda bazokwica abatutsi babadukureko. Umuntu rero akagenda yarapfuye mu mutwe, azi yuko apfuye, azi yuko niyagira ropri ashika bamujana bamwica canke bamufunga, ko muribuka yuko ari bashika 220 bapfungiwe mu Rutana. Rero ko kurungika umusoda yamaze gutsindwa mu rugamba ari kagwanira umuntu, ivyo biraheze bikagira ingaruka mbi haba kuri kazoza ko umusirikare canke kazoza k'imiryango yabo. Hama abantu bakazoza kwikangura bimwe bavuga bakoze bamwe batarana atawutungane bwigeze buhaba, bose kubikora ari cyo nyabwoko rikoreka abatutsi, kuko bazogenda babarungikeyo bicwa n'amasasu y'abantu atanyungu bafise mu kwicana nabo, ari ku nyungu z'uwo muntu wenyene. Hama bizogaruke basanga igisoda gisigaye kiri mu bwoko bumwe, hahandi ngira ngo mwarumvise mu minsi heze yuko hariho abatanguye gusaba amatongo ngo ari mwishinge, ukaba wumva inshinge n'ahantu ziri n'ivyo ari vyo, bagaca bavuga bati n'amasoko muzoce muyaduha, ukumva yuko mu minsi iza umuntu azorya ari uko babanje kumuraba izuru ryiwe canke bamuraba wariwe. Ngira ngo murabizi yuko abasigaye bari mu bafata ingingo bari mu bwoko bw'abatutsi ari bake mu Burundi, nkuko twagiye tubishikiriza mu kinyamakuru Itara Burundi mu biganiro twagiye dutanga. Hari ahantu twigeze kubabwira yuko ari umugambi wa CNDD-FDD bari bafise bakiri mu ishamba, yuko mu 2020 ata mututsi n'umwe azoba afise icyo akora mu Burundi, azoba afise ijambo, azoba afise n'ikintu na kimwe atwara mu Burundi. Ngira ngo
ni abo mpinyuza n'abari mu Burundi n'umuderege wo mw'ishuri ntashobora kubaho ari umututsi atari mu mugambwe CNDD-FDD ngo abe arizwi ntashobora kuba n'umutitirere wa centre de santé ngira ngo mwarabonye nabo baheruka kunoma mu kintu kijanye n'ikintu kitategerezwa kuja muri politike ibintu vya Cour des comptes ko bavuga bati n'umututsi n'umuhutu ivyo byose rero bigatuma bashyiraho umuntu ari mu mugambwe ugasanga rero abantu bazorindira ihonyabwoko ko rizoza risa n'iryo babonye mu gihugu kibanye c'u Rwanda mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 ariko basange barize amataktike n'andi mayeri yo kwica abantu bitabanje kuvuza induru cane kuko gukenesha abantu kubera ubwoko bwabo kubarungika mu rugamba batategerezwa kuja kurwana atari urugamba uvuga ngo ni inyungu z'igihugu ivyo byose biri muri ngo rukurikirane ngira ngo abantu baze bazovyandika ku buryo bazosanga ihonyabwoko rizoza kubaho ari uguhohosha abantu babishe kera kuko gushika uno munsi murabona ko imbibe zugaye nta muntu n'umwe apfa gusohoka igihugu bararaba yaroye ubu n'uwovuga ati ahunge nta muntu yoronka haca ndibaza kubera imbibe zose barabanza bakagucekinga uri kuja hehe vyangombwa muribuka yuko n'uja gutembera arinda kuvuga ku mukuru w'umutumba akavuga ati ndoye hanaka gukora iki akazosaba ivyangombwa bimuha uburenganzira bwo gusohoka ari uko yerekanye ivyo agiye gukora ngarutse kuri ibi by'abanyamurenge bariko barafatwa i Bujumbura hari ikintu kimwe birengagiza mu bategetsi b'i Bujumbura nuko Congo isanzwe iri muri East African Community ni igihugu kimwe mu bihugu biheruka kwinjira umunyagihugu afise uburenganzira bwo gutembera mu gihugu kibanye mu gihugu kiri muri EAC rero kuza ku umuntu yahunze akaza mu hoteli ugacuza ukamusopa udufaranga twiwe ugacumujana mu ikambi kuja kuba mu ihema ivyo nibaza ko ariho amategeko mpuzamakungu abihana no gufata umuntu ari muri ico gihugu ukamusubiza mu gihugu yavuyemwo nahone bifise amategeko abihana kuko baba bariko barahonyanga traité yashizeho East African Community kandi no kugana imipaka y'ibihugu bimwe musanzwe mumfise communauté nuko kwegera igihugu ubukene kuko ngira ngo abantu bakuze muri bukambarwe mu 1996 yuko ariyo yabaye imbarutso y'amafraude mu Burundi n'ibiki ivyo byose rero ivyo bafata abanyamurenge bakabasubiza mu makambi y'impunzi canke bamwe bakabasubiza iwabo canke bakabafata nabi no kubabuza umwidegemvyo kandi amasezerano ashiraho ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko avuga ko abantu bategerezwa kuba bidegemvya muri ivyo bihugu nkuko baba bari mu bihugu vy'iwabo rero ikintu nosaba abantu mwese muhari nukuza murafata ivyemezo vyose mukabibika hari igihe bizogira ico bifasha umwe wese akabika amatone aronse undi akabika ayaronse mukabika neza kuko aba bantu bariko barabuza uburenganzira abandi bantu ejo bashobora gusanga nabo bakeneye uburenganzira bikabagora nabo ingene baburonka gusa nibaza ko ibishobora guhinduka bizohinduka neza ku buryo ata muntu azosubira kubura umwidegemvyo azokosotsa ikindi ariko abazoba bakoze amabi yoyo y'ihonyabwoko bobo bazobibazwa ikindi ni uburozi bumaze igihe buvugwa mu Burundi abantu bakaguma bafata yuko ari bisanzwe jewe narigeze kuvugana n'umudiplomate arambwira ko barose briefing yuko kizira gufungura ahariho hose no kunywa inzoga ahariho hose ari umuntu yari muri guverinoma ucamva yuko bari bazi igituma ariko barababuza kuja kunywera mu bubare bwari bwo bwose no kuvuga ko ahashobora kuba hariho uburozi buriko burakoreshwa mu ntumbero yo kwica abantu bose batavuga rumwe na leta n'abandi bitwa ko bavuga rumwe ariko babona ari ntambamye ku nyungu zabo ivyo byose abantu bose bazokumva umuntu apfuye
harakwiye kuba gukorwa amatohoza canke base de données abantu bakavuga bati uyu muntu yapfuye giturumbuka, bakazogera igihe akabaho amatohoza yimbitse hakoreshejwe ubuhinga bwa none, bakavuga bati aba abantu bishwe n'uburozi bwazanywe nande, bwari bugamije iki? Kuko nibakora ihonyabwoko rikoreshejwe uburozi, n'ayo mayeri yo kubimakaza, n'ayo mayeri yo kubaha intambara zitabaraba kugira bagweyo, n'amayeri yo kubakenesha, kuko ngira ngo twarigeze kubabwira yuko ataba miliyarderi b'abatutsi bakiba mu Burundi, uriyo atari umusene de DFDD, uyo ari bicwa abandi bagahunga. Ivyo vyose kubakenesha, ivyo vyose bikazoja hamwe hakaba plaidoyer, abantu bakabona yuko n'ivyo bikwiye kuja mu vyaha vyohanwa nk'ihonyabwoko canke vyohanwa nk'ivyaha vyo mu ntambara, canke bakagira update bivuye no ku bantu bagenda bavyandika, kuko abantu benshi nibaza yuko bafise ahantu bandika barondera amabase de données baza barabikamwo ivyo bintu. Ikindi naco norangirizako ni ukurungika abasoda mu gihugu, ubona yuko abo mugwana babarushe ibikoresho. Ngira ngo twarabavye ejo bundi yuko twaguye kuri dokima ivuga yuko Uburundi bukoresha inkoho za occasion, bagakoresha izaguriwe muri Afrika y'Epfo, zo mu Bushinwa, zo muri Amerika, bagakoresha n'izindi zitwa ko zigezweho bambe za kera zakoreshejwe muri Sovieti, muri abasoviete, zakoreshejwe donko zose ari occasion. Gukoresha rero inkoho za occasion mu gihe hari ibindi bigezweho, ukacuhereza abasoda ukabaha n'amakaske. Ngira mwarasomye ku rubuga rwa Pacifique Nenazo aho yavuze yuko bakoresha amakaske yayandi yo kudefira atakoreshwa mu ntambara. Abarundi bakagenda muri Somalia bakarabarasa abashababu babarashe, abasoda bagenzi babo bakaza kubahohosha kugira ngo baze kujustifia yuko yarasiwe ku rugamba, baronke ya mahera baronka ku muntu aba yapfuye. Umusoda yafashe ntuze antibare kugira baje kusaba amahera abazungu, kuko umuzungu wewe uri ku rugamba ata antibare wambaye nta kwishura. Wenda kumva narimvuze nti baca babambika antibare ire par balle bakaca babarasa kandi bashobore kwishuza amahera abazungu.